Sandrine Kezimana nkabandi umu-entrepreneur akora vyinshi bwabo pour le moment hari ivyo nifokarisizemwo ivyo navyo nkaba afise agence de voyage nkaba ndi muri produits cosmétiques hanini ngaha anye muri Sandy product harimwo ibintu vyinshi harimwo beauty clinic na salon de coiffure muri ico gihe rero turabwira umuntu akoresheje amavuta yacu yuko ategerezwa kuyatretesha mu mishatsi kubera yuko turafise salon urashobora kuza tukakugira traitement y'imishatsi dukoresheje amavuta yacu nakubwiye ko dufise clinique de beauté iyo clinique de beauté rero harimwo amamashini dukoresha kugira ngo aya magraisse dufise ku mubiri agabanuke hanyuma duheme kubera ivyo dufungura canke ivyo tugira iki hariho igihe bizana amagraisse rero muri ico gihe turafise mashine dushoboza gukuramwo aya magraisse dukoresheje n'umubiri wacu tukaca dukoresha nayo mubiri tuba dufise kugira ngo ugire umubiri mwiza burya n'umubiri nawe urakeneye kugaburirwa iyo ukeneye kugaburirwa vuga yuko dukoresha ayo mavuta nyene a partir y'umubiri wawe kubera hariho umuntu aba afise umubiri gumye hariho umuntu aba afise umubiri uriko amahere hariho umuntu aba afise umubiri woroshe cane urumva hariho mubiri dufise ava muri ivyo biti ajanye n'umubiri wawe ni kuvuga nimba tugomba tukugira iyo soin de visage turibaza par rapport y'umubiri wawe kandi twifuza ko abantu bose basa neza ntibagire ikibazo urazi kuvyuka mu gatondo wiraba mu kiyo ugasanga ufise igihere udashobora kwibaza ukungene surtout umukobwa aba jene afise igihere ku mubiri canke afise tasha canke ikindi kintu ndabizi umuntu wese aba agifise kiramujena kuko aguma yiraba mu kiyo aguma araba gutya ko camenetse cagize gutya nibaza yuko yobafasha ko uwe wese yumva yuko atari fier n'umubiri wiwe ko yogerageza kuza araraba ikimukundira kugira ngo umubiri wiwe umere neza abashoboye kutwitura ni benshi batwituye kandi twabafashije n'ubu turateye akamo ushaka ko tumufasha karibu tumutunganirize twebwe dukorera iruhande ya Mex hagati ya Mex na Stade kuri Boulevard de l'Indépendance numero 6 hanyuma telefone zacu akaba ari 62 021 381 karibu kandi muri Sandy merci beaucoup.